nanone uyu munsi nemeye gufata n'umwanya kugira tuganire ndetse n'abakunzi banje cyangwa ati nawe nimba uri mushasha ndetse kari mu muryango wiyubatse kandi ivyo menya vyovyo ivyo ndakubwira buri munsi bibaho 88% bibaho kw'inosi yacu. Niyo mpamvu ndetse ikiganiro cyacu kino munsi tugiye kwiga ndetse ibirenze n'ivyo tumaze kumva, kubera ko inosi bigusaba gukomera gusa. Iyi si ifise abantu benshi kandi igira abatunzi benshi ikagira n'abakene benshi. Ico genda vuga ku ruhande rwacu twebwe abakene, habaho ndetse abagabo bafise amafaranga n'abagore bagira amahera hamwe, ndetse ugasanga ndetse umugabo umwe afise amafaranga menshi akagira umuryango mwinshi akagira ndetse amazu meza n'amamodoka ari meza ariko atagira urukundo. Cyangwa ugasanga ndetse umuntu afise amafaranga ariko ayo mahera nta n'umunsi ndetse bituma aryoherwa. Rero uyu munsi tugiye kumenya ati mbega amafaranga ni iki kuri twebwe abantu b'abantu, cyangwa ati mbega amafaranga asobanuye ibiki, mbega dukwiye kuyitondera mu yihe nzira. Ushobora kuba ufise amafaranga arenga amamiliyari n'amamiliyari ariko utagira urukundo, byose n'ubusa gusa. Ushobora kuba ufise amazu meza ukaba warubatse hirya no hino ukaba waruguruje ibintu byinshi ariko ugasanga ufise amahera wamana agahinda n'umubabaro. Rero aya mahera tuyitondere mw'abantu mwe, kubera ko aya mahera nta numwe afise ngo aya mahera ni gwanje, kubera ko muri ano mahera nta zina uza kwigera usanga ati ngo amafaranga naya naka. Twese dukoresha ndetse amafaranga amwe, niyo mpamvu amafaranga atamenyerwa. 10 ushobora kuba afise n'umunsi, ejo ushobora kuba uri grose, ariko aya mafaranga nta numwe afise ngo izina ryiwe ngo naya. Kubw'ivyo rero imbere ko dukomeza ikiganiro cyacu ndetse hari abantu bamaze kwiyumvisha neza yuko bafise amafaranga baba bafise buri kimwe, batangura gusuzugura ikiremwa muntu. Ugasanga ndetse umuntu afise amafaranga menshi ariko aribagiye yuko mu kuvuka yavutse ari gusa atani impuzu yambaye. Rero nimba ari ukwiye kwitondera wowe ufise amafaranga, tahura agaciro k'umuntu kuko amahera arahera umuntu agasigara. Abantu iyo bafise amafaranga, iyo bakoresha buri kimwe bagakoresha abakozi benshi, ico gihe batangura kwiyumvisha ko ari bo mana, yuko abakene benshi babayeho kubera bene, yamara barihenda. Ahubwo ushobora kuba ufise amafaranga atamunezero ugira, ariko umukene atamahera agira akaba afise umunezero kubera iki? Yamaze kwitahura. Rero abantu badusuzugura ngo nta mafaranga ngo tugira, canke babandi badufata nabi ngo nta mafaranga tugira, nabo ntibabivukanye kuko buraca bugacana yandi ejo tugashobora kuyaronka. Ndetse ivyahishuriwe Yohana ikigabane ca 22 ku murongo wa 12 na 13, ijambo ry'Imana ryaravuze ngo ehe ngo ndaza vuba nzananye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Ugasanga uri ngaha kw'isi gukora iciza birakunanira, ngo hanyuma ngo ukeneye ijuru. Uri ngaha kw'isi ufise buri kimwe ukanga kwifatikanya n'abantu bari mu gahinda bababaye, ngo bajya ngo nivyo iwabo birabaraba, ariko nawe ntuzi ati ngo bizogenda gute. Ndetse ku murongo wa 13 yarabivuze ngo ndi Alpha na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itanguriro n'iherezo. Ndetse ayo n'amajambo y'Imana ari muri Bibiliya kugira tuyatahuze babandi ndetse badusuzugura buri munsi. Rero nimba no musi ufise amahera, ntiwiyumvire ngo uzokomana ugateka, ahubwo ukomeze gusenga Imana uvuga ati Mana mu mutima wo gufasha abatishoboye, kugira ndetse ubutunzi bukomere. Ni handi bakubwira ati impembo yawe bivana n'ivyo wakoze, kandi no mu boss ugira hemba umukene bivana n'ivyo yakoze akamuhemba. Natwe Imana ku isi izodora ivyo twakoreye hano ku isi, nizodora ivyo tutakoreye. Kuri YouTube ndetse ugire subscribe ndetse Chisteka barasa
kandi ugire na like comment ndetse muri commentaire wandike ndetse cyumviro wakuye muri no video muri kino kiganiro. Nkuko bisanzwe rero twinjiye mu kiganiro nyezina. Uyu mugabo ari mu bagabo ndetse abatunzi ba mbere ku isi, nawe yarose ubutunzi ari uko yarigize iki yarinze kuruha, kandi ndetse mugire ko munabimenya ata ya mafaranga duharanira buri munsi, aya mafaranga tubona tugwanira ndetse imiryango ikicana kubera ya mahera, ano mafaranga nta buzima. Kenshi uzosanga aya mafaranga rero akenera ku buzima bwacu. Iyo mpamvu kwinose hari ibihugu 195 ndetse hakabaho ndetse abantu bangana ibihumbi 135 ndetse miliyari. Kwinose nyene hakongera kabaho indimi zingana ibihumbi 6,500 kuri inose. Rero ikiduhuza hagati y'ivyo bihugu byose n'izo ndimi n'abo bantu bose bahari, ikintu gusa kiduhuza n'amafaranga. Rero aya mafaranga nimba duhuza, abenshi ntibarayamenya yuko ayo mafaranga atabuzima agira. Niyo hantu uzozumva ngo umwana ngo yishe umuvyeyi wiwe kubera amafaranga. Rero ayo mahera tuharanira buri munsi nta buzima agira, ariko tubwe dufise ubuzima. Ndetse uyu mugabo yakomeje kwigisha abantu benshi, ababwira ndetse ivyo bakwiye gukora ndetse n'ivyo bakwiye kugira, n'ivyo bakwiye kumva, n'icyo bakwiye gutahura. Uno mugabo yakomeza kubishimangira atabuza abantu ko kizira kugira ubwoba. Rero uyu munsi nanje ndetse mu kiganiro uyigisigaye ndetse twibandaniza ibintu aruta. Don't worry about the future. Ati ndetse ngo ntugire ngo ubwoba bwa kazoza. Ryo jambo yatanguye no mugabo mu gihe rekabwira ndetse abantu benshi abigisha ukuntu bakwiye kumera, ukuntu bakwiye guhita mu iterambere mu buzima. Nyanze ndikunda kwigisha ndetse muri kano kanya kizire kugira ubwoba by'ibintu uri kurabona buri munsi, kandi ndetse uhagarare magabo kubera ko ntabwo bukwiye kugira kuko umuntu ndetse umushinga nahe kandi ukomeye. No mugabo ndetse yababwiye ati ntimugire ubwoba bwa kazoza. Iyo kazoza wumva ntuyigirire ubwoba, ahubwo hagarara magabo ndetse iyo kazoza ndetse uzoyitsinda. Alright, don't worry about technology. Ati kandi ntimugire n'ubwoba bwa tekinoloji. Abantu uzosanga babona hatanguye kuza tekinoloji, ngurumva ngo tekinoloji iraje, ngo ibintu bigiye kunonekara, tugatangura gucika intege, ngo ivyo twara dukora twebwe n'amaboko y'iwacu bigiye kuturangiriraho. Ariko uyu mugabo ababwira ati ntimugire n'ubwoba bwa tekinoloji, isi kubereke. Kandi ariko bitahuza ndetse abantu benshi bamenye ibirenze ivyo bakwiye gutahura, kuko ari abantu benshi badafise ubuhanga muri tekinoloji, ariko baca bimvira ati nimba bazanye tekinoloji ndetse ibintu byacugiye kurangira nabi, ya miryango yacigiye kurira, ndetse babandi bose baduharanira nabo bagiye kuri cepfu na ruguru. Let me tell you one thing. Ati reka nakubwira ikintu kimwe wowe uri kuranyumva muri kano kanya. Iryo jambo agezeho uno mugabo. Ati reka nakubwira ikintu kimwe untahure kandi unavyumve. Nimba udakwiye kugira ubwoba muri kazoza cyangwa ntugire ubwoba bwa tekinoloji, reka ndakubwira ikintu kimwe. Buriya ndetse ikintu cya mbere cy'ingenzi mu buzima uguhagarara amagabo ivyo ukora, kandi ndetse ukemera ugafata ndetse ibintu biriya kubwo guharanira ndetse iterambere ryawe gusa, inyungu zawe. Ntihagire ndetse umuntu n'umwe aza kubwira ati ngo gira ibi n'ibi ngo ugere kwiterambere, ndetse nta muntu akwipfuriza iterambere azo kwigira abaho. When you worry about the future, ati mugihe ndetse uba ufise ubwoba bwa kazoza, mviri no mugabo. Ati mugihe uba ufise ubwoba bwa kazoza, ese bigenda gute, biba gute? Kandi bibaho 100%. Abantu benshi baragira ubwoba bwa kazoza, abantu benshi baratinya, kandi abantu benshi buzuye ubwoba mu mitima yabo. Nawe uri kuravyumva muri kano kiciro ko ufise ubwoba, ati mbega ngije nzobaho gute, cyangwa ejo nzokora iki, mbega ejo nzoshika kuki? Ariko uno mugabo akubwiye ati mu gihe uba ufise ubwoba muri kazoza, that is because you are lack of confidence. ati ndetse bizokugaragara neza yuko kurabura confidence mu buzima bwawe. Ahandi akubwira ati guhagarara wemye magabo, ati ivyo bizogaragaza yuko uri kurabura confidence mu buzima bwawe. Hahandi ndetse uba ufise ubwoba bwa kazoza, ntugire ngo ni kindi. Ubwoba bwa kazoza kwa kundi gutinya gukora ibyo ukwiye gukora, ivyo bizogaragaza kubura confidence, kubura ndetse ingufu n'umuhati n'umurava wo gukora ivyo bintu. Turacere kuri rya jambo rimwe mu gihe ugifise ubwoba muri kazoza.
You lack of imagination. ati nawe nyine wongera ukabura ndetse bya bintu byo kwibazabaza ndetse ukaja kwiyumvira ndetse ugatangura kubura icyo ugiye gufata naho nyine ukabura ndetse ibikurura ndetse ubwonko bwawe kugira ngo wiyumvire ibirenze byo ukwiye gukura mu gihe rero bufise ubwoba muri kazoza icyambere ubura ndetse guhagarara amagabo ukabura n'ibyiyumviro bikuru kubera ko bufise ubwoba muri kazoza. We don't have, I may not have the solution for future. ati twebwe ntidufise cyangwa se fise ibisubizo vya kazoza. Nyumvira no mugabo ano majambo ariko urababwira ati jewe sifise ntidufise ibisubizo vya kazoza. Ese kazoza gafise bande? Mbega kazoza iri bugende gute? Dukwiye kuyikorera gute rero kugira ntitubure ndetse vyirengero cyangwa ngo tubure ndetse guhagarara amagabo? Mbega iyo kazoza dukwiye kuyikoreramo gute? Dukwiye kushikamo gute? But there is a solution for future. Ariko gusa hari ahantu hari ibisubizo vya kazoza. Nyumvire mwitonze ati uyu mugabo ntidufise twebwe ibisubizo vya kazoza, ariko hariho ahantu hari ndetse ibisubizo vya kazoza. Ese aho hantu hari ibisubizo vya kazoza ni majahi? Nawe urikura kwikira ikiganiro ndetse ibi ndi kubibwira wewe ati mbega niba ndi bafise ibisubizo vya kazoza ku ino si cyangwa ninde afise ibisubizo vya kazoza kuri ino si? We don't have the solution for future. But ati twebwe ntidufise ndetse ibisubizo vya future vya kazoza kandi mu vyumve our young people have the solution for future. ariko abantu bato bafise ibisubizo vya kazoza. Ndakubwira ugwaruka ba bantu bakiri bato bagibasha bamwe bafise ingufu zo gukora ba bandi bahagarara amagabo nibo bafise ndetse ibisubizo vya kazoza. Ubwo twe turatahurana kandi rero nimba uri kuravyumva utahura nimba bino ndikubwira kuko ni ibintu vyawe kandi ni ibintu ndetse ukeneye gukora ukabiharanira buri munsi kuko ni wowe nyine ukubikora n'abandi. Uyu mugabo yarabivuze ati twebwe ntidufise ibisubizo vya kazoza kandi ndetse hari ahantu ndetse hari ibisubizo vya kazoza ndetse aho hantu hari ibisubizo vya kazoza ni muri ba bantu bato abantu bakiri bato niyo bafise ibisubizo vya kazoza. Ese abo bantu bato bafise ibisubizo vya kazoza gute? Ese mbega ivyo bisubizo bizoza gute? I found in this world, ati nabonye ibintu ngaho kwino si mvire ati nabonye ibintu ngaho kwino si hari byo nabonye kwa kuntu usanga umuntu avuga ati binarabibonye hariya kandi ibi ndabitahura. Uno mugabo nawe ataratera imbere cyangwa ariko aratera imbere hari ikintu yavuze ati nimba inyuma yakiri abakiri bato aribo bafise ibisubizo vya kazoza hari ikindi kintu naje nabonye kuri ino si. Ese yabonye iki? some people don't worry about the future. ati abantu bakiri bato ntimugira ubwoba bwa kazoza. Ugwaruka mu yandi mashambo ba bandi bakibasha bamwe bakirebutse bamwe bagifise amaraso gishushe ntimugire ubwoba bwa kazoza. Ivyo ndetse uyu mugabo ari kubivuga ndetse abibwira buri umwe wese nkuko naje ndetse nemeye kuza kubikubwira kubigushimangira kugira wumva ati kudakwiye kugira ndetse ubwoba bwa kazoza. All the people worry for the future. kandi namwe bwe bantu namwe nyene ntimugire ubwoba bwa kazoza. Mu yandi majambo namwe bwe bantu bakuze bakuru ntimugire ubwoba bw'iko biraza cyangwa ntimugire ubwoba bwa kazoza kuko twese turi umuntu umwe. Mu yandi majambo munavyibuke twese duhema ndetse imwe mu zimwe gusa. I found those today's successful people. ati narabonye ndetse abantu batandatu kuri uno munsi ndetse bamaze kuzuza mu buzima bamaze kugira iki ubuzima bamaze gucakira ubuzima. Mviri no nkuru y'uyu mugabo ati jewe neza nariboneye abantu batandatu ndetse bageze ku ubuzima barabwuzuza bemeye gukora kwa cyane bakora buri kimwe baronka amafaranga ndetse abo yari biboneye abantu batandatu batumye ubuzima ndetse bwuzura abandi ndetse ubuzima barabwujuje ndetse bagera ku ndunduro ikintu bari bashaka icyo gihe yarababonye. They worry about the future. batigeze bagira ubwoba bwa kazoza. Let me tell you, ati reka ndabwire is the opportunity for everybody. ati iyi future cyangwa iyi kazoza ndetse ni akaryo keza ku muntu wari wese. Nyumvire mwitonze ati reka ndakubwire kazoza n'akaryo ku
muntu wari we wese abakeneye kugira kazoza nkeneye kugira indoto yibi buri muntu wese bafise indoto y'ikina zoba nkuko nanje bwanjye nanifise indoto yo kuba umusobanuzi i Burundi ndetse iyo novuga yuko yari indoto y'ikintu nkeneye kugeraho noneho namaze kubigeraho mu yandi majambo nanje ngiye muri babantu batandatu ndetse bamaze kugera muri bwa buzima yandondora bari bakeneye kuko uyu mugabo aravuze ati ureka ndakubwire ati kazoza ni akajyo keza ku muntu wese buri muntu wese ngaho kwinosi agira kazoza akagira n'indoto rero nta mpamvu yo gucika intege ukeneye gukora kwa cyane ndetse intege zigakomera tugakora ibirenze dukwiye gukora twishimikije ndetse ubukerebutse dufise especially the opportunity for young people. Ati rero ngo biraryoha cyane ko kajyo kari kubana batoyi ba bantu batoyi munyumvire no mugabo uno mugabo aravuze ati future kazoza ati nakajyo keza ku muntu wese ariko gusaba bikomeye akajyo ku bantu batoye mu yandi majambo ba bantu bato nabo baba bafise akajyo keza cyane jana kwijana ko gutera imbere ko gushika muri kazoza because we have nothing to lose. Kubera ati nta kintu dufise cyo guhomba ntaco dufise cyo guhomba niyo mpamvu dutegereza gushika hehe kwiterambere no mugabo arabivuze ati kubera ntaco dufise cyo guhomba cyangwa ntaco dufise cyo gutakaza kuri buno buzima bwacu. Right, this is what I tell myself 18 years ago. Ibi ndi kubibwira n'ukuri kubikubwira je ubwanje imyaka 18 iheze mbega habaye ikikuru no mugabo ati ndi kukubwira n'ukuri kandi ndi kubikubwira kuri jewe nyene ku myaka 18 iheze imyaka 18 nimba ufise imyaka 25 twitukura ki imyaka 18 ibi ndi kubikubwira rero haize imyaka 18 kugira no mugabo agere hageze nawe vyamugendekeye gute ese yaragize ubwoba bwa kazoza cyane yahagaze magabo mbega nike dukwiye guhindura tugakomeza kubaho muri ino si yacu nyumvire 18 years ago we did not have money. Ati mu myaka 18 nta mafaranga nari mfise pili no mugabo ati muri iyo myaka 18 iheze nta mafaranga twari dufise And we have no money to lose. kandi twari dufise guhomba ayo mahera vyumve ati mu myaka 18 iheze nta mafaranga twari dufise ariko ntitwari dukeneye guhomba nayo mahera ayo mafaranga nyene ntitwari dukeneye kuyahomba twari dukeneye kuyageraho mu yandi majambo ndetse ntaco guhomba cyari gihari. We don't have technology. We have no technology to lose. Ati nta technology twari dufise mugabo ntitwari dukeneye guhomba technology no mugabo n'umunyabwenge. Ati muri iyo myaka 18 nta technology twari tugira ariko uyu munsi ndetse nta technology twari dukwiye guhomba nawe ndi kubikubwira ntagire ndetse ikintu ukwiye guhomba mu buzima ndetse kora ibibereye ndetse umutima wawe ndetse wumva wishimiye iyo niyo ndunduro y'ubuzima gusa kubera ko ibiduhitana kwinose ni byinshi kandi biduca intege kwinose ni byinshi ariko nta mafaranga ukwiye guhomba kandi nta technology ukwiye guhomba na wewe. And then we say we believe 10-20 years later. Ati ndetse de kubivuga nizeye ndetse mu myaka 10 n'imyaka 20 iheze bino ndiko ndabikora kugira shike ku ndunduru. Ati bituri kubivuga ndetse mu myaka 10 hagati ya 10 n'imyaka 20 iheze kugira umuntu agere ku ndunduru y'ubuzima. Commerce, internet will be powerful. Ati ndetse internet yagiye kugaragara ndetse ifise ubushobozi bwa hatari muri iyo myaka 10 hagati ya 10 na 20 kubera ko ndetse uko iminsi igenda iragenda niko isi ikomeza kuvyara ibindi bintu ndetse uyu mugabo yarabivuze neza ati internet icyo gihe yaje ifise ubushobozi bwa hatari kubera iki nitwa dukeneye guhomba technology cyangwa dukuhombe internet. If we start to do now, ati nimba utanguye gukora ikintu nona nimba ari ikintu utanguye gukora mvire nimba ari ikintu utanguye gukora wewe nawe uri kuranyumva muri kano kanya nimba ari ikintu cyambere utanguye gukora mu buzima bwawe nimba ari ikintu cyambere utanguye gukora mu buzima bwawe reka twumvise uyu mugabo ukuru ndetse ariko aduha impanuro zifaditse kandi ndetse zumvikana nimba utanguye gukora ikintu kizire kugihagarika ahubwo ndetse icyo kintu
tuma ndetse kiba ndetse ikintu c'ukuri gikomere kandi ukigwanirire ndetse ugiharanire. When lot of success ati abantu benshi ndetse abantu benshi ico gihe bari bamaze kuzura ku buzima, ariko ubwo buzima bwari bamaze kuzura gusa abantu benshi ntibigeze bakunda tekinoloji. No mugabo yumve, people don't like technology, ati abantu ntibigera bakunda tekinoloji. Ico gihe abantu bari bamaze kugira iki gutera imbere cyangwa abandi bari bamaze gukora buri kimwe baranse tekinoloji maze kuza ico gihe barayanga, ntibayikunda tekinoloji. Internet, we started, kandi ntibakunda na internet, ariko twakomeje gutangura gukora. We started doing with 10-20 years later we will be the expert. ati ndetse mu myaka 10 cyangwa mu myaka 20 twaje gukura ndetse birenze twunguka ndetse ubuhanga ndetse mu dukora twisunze izo tekinoloji hamwe ndetse n'iyo internet kandi ndetse ibihari. Rero abantu benshi ntibakunda tekinoloji cyangwa internet, sinzi ngo ubwo bari bafite iki. 10-20 years later we'll be successful. ati kandi mu myaka 10-20 iheze twagiye kuzura, noneho tuza kuzuza ibyo twari dukeneye gukora, dutangura gushika hahandi ndetse umuntu akubwira twemeye gushikama. Mu myaka 10 muri 20, hagati y'imyaka 10 na 20 iheze twakuze ibirenze, dutangura ndetse kuzuza ndetse bitangura kuba success. Oh, I think don't worry about the future. ati ndatekereza ntugire ubwoba bwa kazoza uko biri kose, buno ubuzima buba budukeneye buri munsi. Rero ntugire ubwoba bwa kazoza. Ese niki dukwiye gukora rero kazoza ntitugire ubwoba bwayo? Prepare for the future. ati tegura kazoza kawe neza, tegura kazoza. Mu yandi majambo kizire kwicara, kora ibyo ukwiye gukora kugira utegure kazoza kawe, Your own future. ati kandi tuma ndetse iyo kazoza yawe uyitsinda. Ibyo muvyumve, kazoza iyo uri kuruhanira buri munsi nayo nyene tuma ndetse uyitsinda kandi ndetse uhagarare magabo wishikame kandi uyitsinde iyo kazoza. Cloud computing. Ataya makomputer y'ubwenge ndetse nuvuga ati ibi ordinateur, ibi satellite, ibi computer by'ubwenge, ibi computer nuvuga mbega kubashino ushira mu yihengero. Aya mamashini agezeho plutôt ashobora gukurura ikintu na kiriya agafata ibintu biriya. Noneho tugiye muri presidence ajya mu control room. Aya mamashini amaze kuza rero mvire Big data. Artificial intelligence. ati ndetse hakabaho ndetse n'ubwenge karemano ndetse bwagira ubushasha ku bana b'abantu, bwa bwenge bwo kwigira ikiniki, intelligence, bwa bwenge karemano b'abanyabwenge bose byababereye ibishasha ku bantu. Batanguye kubona hatanguye kuza amakomputer, ibintu by'ubuhanga bitangura ndetse kugaragara ndetse mu bantu babibona ko ari bishasha, ndetse bya bintu biba bifise ubwenge. Mu ncamake za mashini zifise ubwenge karemano bimwe biba birenze za mashini ndetse zikora ibintu ndetse nawe ukiyumvira ati mbega zero ni imashini zibikora cyangwa n'abantu. Mu yandi majambo rero buri umuntu wese yabibona ngo ni bishasha mu maso yiwe, kuko ntiyaraza ati mbega isi igeze hehe. Aho turi ku ndunduro yikiye ko kizira kugira ubwoba muri kazoza. They are new to anybody. You are successful. ati ndetse umaze kuzura wumve, ati ndetse umuntu amaze kuzura neza, kuzuza ndetse buri kimwe akarangira akabona yuko ibintu byose byamaze kuba successful, New to you. yabibona ko ari bishasha kuri we. Kandi ndetse ibintu iyo byamaze kubona ko ari bishasha cyane ibintu byamaze gukora akavyuzuza akabona buri kimwe cyose kikimira neza, we yavuga ati ico kintu ni gishasha kuko bino bintu sindi ko ndabitahura. Ariko mugabo umenye nimba habaho ndetse imashini zigakura buri kimwe byatubira bishasha kubera ko ubwenge nibwo tubufise, ariko butugira ubwenge dukeneye guhangana na kazoza tukayitsinda. Not successful. New to you. So what do you want? ati noneho rero ibyaza byose ndetse byaza byuzuye, ariko gusa byaguma bikubira bishasha mu buzima bwawe.
ibiza byose ukabona umengo biruzuye ndetse ntaco ugiye guhindura vyaza bikubira bishasha buri munsi kama biguca intege ukavuga ati ese bino ni biki mbega ngiye gukora iki mbega nzoshika kuki ugacika intege kandi neza na neza ukumva yuko ndetse intege zacitse kubera ko ibintu byose ko biraza biza umengo biruzuye vyarakwiye ariko bigaguca intege zo guhangana na kazoza. You are not successful, new to you. So what do you worry about? ati none kubera iki mugira ubwoba bwa kazoza uyu mugabo To you, ati kubera iki mugira ubwoba bwa kazoza new to you. So what do you worry about? kubera iki mugira ubwoba bwa kazoza Second thing is ati kindi kintu ca kabiri the rero ngo nyumvire ikintu ca kabiri ati nimugira ubwoba bw'ikindi kintu yanyikiza mu buzima cyangwa ngo mugira ubwoba bw'ikintu kanaka. Ano n'amajambo n'umugabo yako yigisha abantu kugira bamenye ati mbega isi igeze he dukwiye gukora iki kugira ndetse iyi si yacu tuyitunge mbega nanjye nkwiye gukora iki kugira umuryango wanje ndetse utumugera hejuru cyangwa ndetse nimba navutse ndi umukene mvume nkora ibishoboka umuryango ukomeye uvukire muri jewe ndetse n'umugabo avuze ati none ni kubera iki mugira ubwoba bwa kazoza ntugire n'ubwoba bw'ikintu kanaka ahubwo ukeneye kuba umuhanga mu kintu cyacu cyose ukavuga ati mbega nkwiye gukora iki nkwiye kurwanya iki kugira ngere ku ndunduro ya kazoza. other people worry about. Especially don't worry about the things President and Prime Minister. ati kandi nimongere mugire ngo ubwo bw'ikintu canaka yaba president canke premier ministre nawe nyene ntimugire ku ubwoba kuko nawe ushobora kuba president cyangwa ukaba ministre uno mugabo na munyabwenge. Ati ndetse ku bantu rero ntimugire n'ubwoba bw'ikintu yaba ari president canke premier ministre ntugire ubwoba nawe kuko nawe ushobora kumuba kuko nawe n'umuntu nkawe. Uyu munsi ushobora kuvuga ati ngo jewe ngo bino bintu ntavyo noshobora ariko gusa ntuzi ngo ibiri ejo ukuntu bizaba binameze. Rero nimugire n'ubwoba bwa president canke premier ministre ntugire ubwoba ushobora kuba nawe president cyangwa ukaba premier ministre upfa gusa kuba uhisemo ikintu ukeneye guharanira mu mutima wawe. Ani handi nakubwira ati hakora indoto, iyo ndoto yawe ndetse niyo ituma ndetse biba impamo. Iyo ndoto ni kugwanira buri munsi, iyo ndoto ufise ntuyicarike ahubwo yikorere. To worry about. Worry about things you worry about. Ati mugihe ufise ubwoba bw'ico kintu kanaka kubera kugira ubwoba bw'ico kintu muyande majambo sinzi kinari karavuga. Ico kintu avuga ni ikihe? Nico ciki kiri ngaho imbere yawe. Ati mbega nkeneye kubaka etage, mbega kubera kingira ubwo bwo kubaka etage, kubera kingira ubwo bw'ico kintu, kubera ikintu mvume ngo ndiko ndahingisha kugira ico kintu, mbega kubera ko ngo sindi kunda gikorera. Aho rene handi bakubwira ati ntugire n'ubwo bw'ikintu cyo cyose wiyumviye gukora ahubwo ukwiye kubikora kubera ko niwe wenyine ukubikora nta wundi. Everybody have too many things to worry about. If ati ndetse ngo twebwe abantu dufise ndetse ibintu byinshi dukwiye kugira ndetse ubwoba mvire no mugabo ati twebwe abantu dufise ndetse ibintu byinshi dukwiye kugira ubwoba ariko sinzi kubera ko dukwiye kugira ubwoba. Rero you do not worry about yourself, ati nimba utagize ubwoba ku giti cyawe wenyine uzoshobora gushika kuki rero yamara uzogira ngo ubwoba mugabe ico kintu tugeza kugikora kubera ko niwe ukeneye kugikora kucuzuriza. Rero no mugabo ari kubibwira we naje ndabikubwira ndetse naje kwanje nibwira nuko dukwiye gukora ndetse ibibereye tukagera ku ndunduro y'indoto. Rero kizira kugira ubwoba muri kazoza. Kino ni kiganiro nakuzaniye nabikubariye ati mu byo dukora byose umenya yuko ndetse intsinzi ya mbere yawe ari ugushika kuri cya kintu ushaka ariyo ndoto. don't worry too much about the world. Ati ndetse benshi bafise ndetse ubwoba kuri ino si cyane, benshi ndetse bagira ubwoba bwinshi kuri ino si bakoresheje ndetse niba rimwe bavuga ati bino bintu ntavyo noshobora. Ugasanga umuntu afise indoto yo kuba umu engineer ariko gusabura ukuntu ndetse apenya abura ndetse ukuntu yinjiriza kugira abe ndetse uwo mu engineer. Ndetse ugasanga ndetse umuntu afise ndetse indoto yo kubaka ndetse ibintu birenze cyane. Reka mvuge nk'akarorero, ugasanga ndetse umuntu afise indoto yo kubaka mape y'isi ariko bikamunanira kubera iki? Kubera ubwoba. Ati rero wewe kwino si ibizo gutera ubwoba n'ibintu byinshi cyane ahubwo bukwiye guhagarara amagabo gahita mugakura ibibereye. Now, today Alibaba shouldn't worry about the world. Ati noneho ngo ino munsi ngo Alibaba twigeze tugira ubwoba kwino si mvire. Ati nonaha kuri uno munsi tukunda bikubwira ngo Alibaba iyo ni group ihari kandi yinjiza amafaranga menshi ukunda bivuze ni kubiri.
ati iyo tuza kuba twaragize ndetse ubwoba kuri ino si byari kugenda gute kwirikire inkuragira amazi gutere ati iyo tuza kugira ubwoba kuri ino si nka twebwe aribabu byari kugenda gute. You should not worry about the world. ariko nitwigeze tugira ndetse ubwoba kuri ino si iyo tuza kugira ubwoba kuri ino si ni wari kugira ndetse nawe ubwoba kuri ino si ubu nitwe dukwiye kugira n'ubwoba kuri ino si twemeye kubiharana tukabihanganira ndetse buri munsi kandi tukemera ndetse kubigwanira kubera ko twebwe ndetse bo kubikora gusa. President Putin is worried about the world. ati ndetse perezida ni ikintu ndetse tudakwiye kugira iki n'iki ariko gusa ikintu mukwiye kumanza mukamenya nta n'ubwoba bwo kuri ino si. ati perezida ashobora gushyiraho ibintu byinshi ku ino si iyi si yacu akuzuza ibintu biriya agafata ibintu biriya ibintu ibi byose bifata ikintu gifatika cyane byose akabishyira ku isi kutagira ubwoba kubera akavuga ati jewe ibyo ndikunda kura ndabizi yo kwemera gufata ibintu biriya akabishyira kuri ino si ibintu bikaca bibubutamu bikaca biryoha. icyo rero n'igihe cyo kugira iki kutagira ubwoba muri gihe uri kurapanga ikintu mu buzima bwawe. You should not worry about the world. ati rero nimwe mubwira ndetse ubwoba bwo ku ishuri nimwe mubwira ubwoba bwo ku isi munyihanganire kandi neza na neza nimwe mukwiye kugira ubwoba n'aba bandi bagenda kuri graduate niba abandi bagenda gufata amanota ku ishuri. nyumvire rero sasa b'abanyeshuri baba bageze muri homize bagire batura amadiplome nabo niba bakwiye kugira ubwoba. ati ibaze rero uri nko kuri graduate uri kuri homize yawe bagomba gusomera ufise ubwoba kutaza kumenya. Worry about when you graduate. How can you make a living? ati ese ni gute woshobora kubaho mugihe ufise ubwoba bw'ikintu cyo cyose ese ni gute woshobora kubaho kuri ino si. nanje ndakubashije uri kuranyumva mugihe ndetse uba ufise ubwoba kw'ino si ati ibintu byose mbona umengo nibishashe mu maso yanje ni gute woshobora kubaho rero nawe. How can you do something that is different? ni gute woshobora gukora ndetse ikintu gitandukanye n'icy'abandi mugihe udafise ubwoba. aho rende kubivuga hehe kuri babantu batagira ubwoba cyangwa babantu bafise ubwoba. ni gute wokora ikintu gitandukanye n'icy'abandi kugira nawe ndetse ube umuntu uhambaye kandi kugira ndetse uvuga ati kazoza yanje ndetse iruzuye kandi kazoza yanje ndayizeye 100%. ni gute rero wokora ikintu gitandukanye n'abandi cya kintu uvuga ati kino kintu gikoze ni handi bakubwira ati hitamo gukora ibyo ukwiye gukora gusa kandi buno buzima ntibugusaba kuba indyarya bigusaba kugira umutima w'urukundo gusa. You do something that is ati ni gute noshobora gukora ndetse basi ikintu basi gisekeshe aho ndi mu gishingo cy'iwawe kugira ngo ere kuri kazoza ese ni keke nukora gitandukanye n'icy'abandi kwiyumvira. ese ni keke nushobora gukora gisekeshe cyane cy'ubusazi kugira basi ngaragaze kuri ko ndakora ikindi kintu gishashe mu maso yanje ngere basi kuri kazoza ubundi dukore kwa cyane. kazoza ni uyishakira si wishaka iki ndakivuze ndagicuritse ariko umunyabwenge ni untahura gusa. interesting and helping others. ati mbega ni gute nokora ibintu ndetse by'ubwenge byotuma ndetse ifasha ndetse n'abandi kw'ino si yacu. aho ni ahandi uri kuragira ndetse uri kuragira ku ndunduro y'ubuzima utari kuvuga ati mbega ni ikintu yo gukora bitandukanye n'abandi kugira nanjye mbe umunyabwenge kuri ino si. ati ni ikihe kintu gishimishije cyane gicofasha abandi nkwiye gukora mu yandi majambo ukora ndetse ibintu bikwiye gufasha n'abandi kandi akaca wongera akaja irindi jambo ati ifashe ku giti cyawe imbere yo gufasha abandi. bino ndi kubivuga ndabicabiranya gusa kubera ko inzi ko muri abanyabwenge kandi maze no kubitahura. rero niyo mpamvu rero nafashe kano kanya kugira ndetse tutahurane twigishanye bino bintu kandi ndazi muravyumva kuko muri abantu bakuru. mbega ni ikihe kintu gishimisha cyangwa cyotera ndetse ishimwa umuntu cyangwa ibintu byofasha abandi mu yandi majambo kwiye gukora ndetse ibintu byofasha n'abandi bantu kuko turi kwisi dukeneraniye buri munsi. By the way, don't believe the technology. hagati yaho gusa twizera tekinoloji mvire no mugabo ariko hagati yaho nitwizeye tekinoloji. ese kuko tutizeye tekinoloji ni ikihe kibazo yarije kudutera tekinoloji? ese yarije kutunyaga buri kimwe cyari bimeze gute? mbega kubera tutizeye tekinoloji iyo ni inkuru reka tubwire no mugabo nawe ndetse bigukebura kugira ndetse ukora ibikwiriye. Is going to take away human beings. ati twizera
kubera tekinoloji kubera ko yari igiye kuvana abantu bacu ku kazi. Abantu bakora ku kazi urumva bamaze kuzana tekinoloji baca babakura ku kazi bakaca babimura bakaca bavana bakacakora ama mashini. Icyo gihe abantu batiza tekinoloji kandi n'ubu nivyo ikintu kimaze kwereka yuko mengo haje ikindi kintu gikurenze. Ico gihe uhita uva ku kazi uhita usinyura. Rero ngo abantu ntibizera tekinoloji kubera iki yaje gukura abantu ndetse mu nzira kubera ku kazi bagahomba akazi. Technology is going to replace a lot of stupid jobs. Ati ndetse nga tekinoloji yari igiye yahinduye ndetse ubuzi bw'abantu benshi. Ico gihe tekinoloji imaje kuza yajira kukumba ndetse abantu bose irabukuraho ndetse abantu bose baragenda. Aho ni handi batizera tekinoloji. Babandi batumva ngo mbega ngo ibintu bimeze nuko bagatera ngo kugishanya inama ngo mbega bizoca bigenda gute. Yaje kuramplasa abantu bakora akazi ico gihe tekinoloji. When the first technology revolution comes, ati rero mu gihe ngo bwa mbere tekinoloji rero ishe byumve tekinoloji imaze kutujamo twebwe abana b'abantu yamaze kutwuzuramo tekinoloji. Ese yakoze iki? Kubera ko abantu baguma bavuga amajambo menshi ngize imashini zije tekinoloji zigiye guhindura akazi kacu ndetse abantu benshi gatangura kubura ivyiringiro byo kongera gukora ndetse no guhagarara amagabo kubera tekinoloji yaje. Ati mu gihe rero bwa mbere tekinoloji rero ishe the steam machine comes. ati ndetse n'izo mashini zimaze ku Steam machine is going to take away life. abantu bose bafata ngo zino mashini zigiye kutuvana mu nzira tugiye guhomba ubuzi bwacu bwabo zidukora. Ati zino mashini ndetse zigiye kudukura mu nzira abantu benshi ngo tugiye guhomba ubuzi batangira ivyiringiro. Ati bimeze uku. Ati nahora ngaburira abana mugabo bigiye kumera uku kubera iki haje ngo amamashini gukora ku kazi gusa. Jobs. After 50 years, Inyuma rero imbere y'imyaka 50 rero tekinoloji zihari zatangiye gukora akazi rero myaka 50. Ubwo cyuvyumva aho tugeze mu isi muri monde machineri mu myaka 50 tekinoloji nizo mashini zimaze kuza kandi abantu bari bamaze kugira ubwoba ati twebwe akazi kararangiye buri kimwe kirapfuye kandi buri kimwe kigiye gusubira inyuma. Ivyo twize bigiye guhomba muri karukanya naco dufite cyo kuririra. Inyuma rero imyaka 50 rero the steam machine created more jobs. Ati ndetse iyo mashini yaremye ubuzi bwinshi kandi ubuzi burenze. Igihe abantu bari bamaze kugira ubwoba ati ngo urumva ngo bazanye amamashini aya mashini aje kutwonera akazi imiryango tuzoyitunga gute mbega ngo nzogera kuri cya kintu gute koko baciye bazanye imashini zikora. Ariko gusa izo mashini zimaze kuza zaremye ubuzi bwinshi n'aba bantu baribura kandi bakubwira ati rero ntugire ubwoba kazoza ukeneye kwishikamwo kandi kazoza ukeneye kwishikamwo uhagaze wemye. Rero izo mashini zimaze kuza zaremye ubuzi bwinshi abantu batanga gukura akazi kandi kwa kundi. When electricity comes, ati mugihe ndetse umuyaga nkuba nawe wongeye kuza kandi umuyaga nkuba mugihe ndetse umuyaga nkuba wongeye kuza nawo a lot of companies worry about losing jobs. Amakampani menshi yagize ubwoba ngagiye guhomba akazi. Amakampani menshi yaragize ubwoba ati kumyega nk'ubwiye kuza ndetse tugiye guhomba akazi ubu ntaki tugiye gukora ndetse umufungo cyangwa amafaranga twadushora muri no company ugatugira ibi nibi bigiye guhagarara ndetse ico gihe ndetse amakampani menshi yagize ubwoba kahomvye akazi. But electricity created so many jobs. Ariko umuyega nkuba ndetse waremye ndetse ubuzi bwinshi. Nyumvire nidukwiye kugira ubwo bwiko biraza ahubwo duhagarare magabo ndetse tubigwane ndetse tugwane kugira duce kuri kazoza. Ati ndetse amakampani benshi yaragize ubwoba yuko agiye guhomba akazi kubera umuyega nkuba ngo waruje. Ariko gusa umuyega nkuba umaze kuza waremye ubuzi bwinshi. Urumva yuko atabwo dukwiye kugira kuri ino si yacu. Artificial intelligence. Ndetse bwa bwenge karemano nabwo bumaze kuhagaragara ndetse bimwe biremera bwa bwenge bwinshi kuko hari ubwenge tuvukana n'ubwenge karemano. Baba nabo bafise ubwenge bwinshi cyane uvuga ati buno bwenge They will create more jobs. nabwo ubwo bwenge ndetse bwaje gukiriya ndetse ubuzi bwinshi. Abantu bari bagize ubwoba kubera ko haje abantu b'abanyamahanga abantu bafise ubwenge bwinshi bakora ibirenze babandi batwika. Ati ndetse bimaze kuza byatanze ubuzi bwinshi ndetse ubuzi bwinshi. The problem is next to 20-30 years. Ati ndetse
ibiri n'imyaka 30 guhomba ndetse ukeya ikintu imvire may lose a lot of jobs. But ati kuba kubura akazi ndetse buri amaperiode buri kimwe cyo duharimo bitangwa kubona kintu cyatangwa gucika intege bitangwa ndetse kumva yuko umenga ubuzima bugiye kuba buto cyane kubera iki twako dufite ibyiringiro ko tugiye guhomba ubuzi bwacu kandi cyo gihe ndetse ubuzi nibwo butunga ndetse umuntu buri munsi kuko buri muntu wese abaye kubwo akora akazi rero umuntu adakora akazi kugira ngo iterambere bizomugora nubwo biruko bidusaba ndetse guhagarara amagabo muga dufise aho duhagarariye a short period. So we people have to learn. ati twebwe abantu dukeneye kwiga mbega twiga iki tureke iki dukore iki twanke iki duhombe iki dukeneye kwiga twebwe abantu How we can survive in the artificial intelligence period. ati ni gute twase twokora ndetse ibikwiriye ndetse nk'umunyabwenge cyangwa ibintu byinshi mu nzira yacu dukora tukiga ati mbega ni gute natwe tworema ndetse ubwenge karemano ku bindi bintu yandi mashambo ugasanga umuntu kararima ibirobo ugasanga ibirobo nivyo kubirakora burya nabwo n'ubundi ubwenge rero ni gute natwe twomenya gukoresha ubwenge tukarema ibindi bintu bitandukanye mu nzira twizeyemo ayo niyo mashambo nawe nimba ukora akazi nimba ucuruza inyanya yumvira ukuntu washobora gukiriye ukaronka akazi kenshi k'izo nyanya nimba udandaza ndetse ibijumbu gerageza umenye ati mbega nukuri kugira ndonke ibijumbu vyinshi mbega norimiki no kwimburira notera hangana gute aho ni wewe kandi aho ni jewe. By the way, why human being can win machines? Ati kubera iki ndetse abantu bashobora kumva ati ngo ntibashobora kubaho ukuna machine kuko machine irakora ibintu kandi ikamera nk'umuntu nyene to hari amarubu usanga akora ibintu nyine nk'uko umuntu abikora bagitegetse kirobati kora bino iyo rubika bikora kandi neza atabwoba kandi iyo rubika gira no kundundura igakora bya bindi nyene. They might be stronger than human being. Ari kurukuraba ndetse izo mashini ziba zikomeye nk'ikiremwa muntu niko bikwiye kumera. Ati ndetse izo mashini kwiremera ikintu nazo nyine izo mashini zifise ndetse ubushobozi ziba zikomeye nk'ikiremwa muntu nk'uko umuntu abakomeye usibye gusa dutandukanye ku kintu kimwe gusa imwemu n'ahandi kimashini cyokora n'ibyo dukora kubera ko nacyo n'ikintu kiba gifite ubwenge baba basizemo ibintu byinshi kiba kirimo tekinoloji y'ubuhanga buhambaye cyane ibaza ikintu cy'ikirobo kigakora ibintu nk'uko bikora ariko mukamutandukaniye ku bintu bimwe bimwe gusa. They might be smarter than human being. Kandi ndetse izo mashini zikaba zifise ndetse n'umunyabwenge nk'uko umuntu nawe agira ubwenge cyangwa ugasanga ndetse bifise ubwenge gusumvya ndetse ikiremwa muntu yandi mashamba ugasanga ndetse izo mashini zirakomeye gusumvya ikiremwa muntu kandi ugasanga ndetse izo mashini ivyo birobo navyo n'ibinyabwenge gusumvya ndetse ikiremwa muntu. Vyumve neza mwitonze bisaba gukomera mu buzima ataya marobo twiremera hamwe ashobora kuba ndetse afise ubushobozi bwo dufise canke agashobora kuba afise ubwenge bwo dufise ariko utibagiye yuko izo mashini zishobora gukomera kudusumbya twebwe abantu cyangwa ugasanga ndetse izo mashini zifise ubwenge gusumbya na twebwe abantu ariko gusa ikintu kimwe mumenye yuko nubwo yoba ari mashini twebwe dufise icyo tuyisumbya cyane rero nta mashini yoza gusumbya ikiremwa muntu ahubwo gusa ivana n'ibikorwa umuntu akora bikaca biburana n'izo mashini n'ahandi ndetse umuntu ari hejuru y'ikirobo. They might be run faster than human being. Ati kandi bikaba byiruka cyane nk'uko umwana w'umuntu yiruka naho nyine ivyo bimashini by'ibirobo mu yandi majambo bimeze nk'umuntu aho ni handi bakubwira ati kwiremera ikintu ukamenya ati naje nkeneye kurema ubuzi ugatanga ubuzi bufadika ico gendetse n'umugabo nawe yatanze no speech akabwira abantu benshi ababwira ati ni gute twoshobora kugira ndetse ikintu gikomeye mu buzima rero nukinzira kugira ubwoba muri kazoza. They can never be as wise as human beings. Ariko nivyoshobora ndetse kugira ndetse ubwenge bwinshi n'ubwo umuntu afise nubwo ari mashini tuzokomeza kudisumba hejuru tukaba ndetse abambere kuri iyo mashini ntabwo vyoshobora ndetse kuba bifise ndetse ubwenge nk'ubw'iwacu dushobora kubirenga ndetse gusumvya uko birenga kubera ko tubwo turi abantu kandi dufise n'imwemu. Because human being, we have belief. Kubera ko ndetse ikirema muntu gifise ndetse kugira iki kwizera ndetse no guhumeka ico rero ico kintu ndetse amarobo atagira.
We have a religion. We have a heart, dufise umutima which machine does not have. ati nta mashini imwe yigera igira ibyo bintu bibiri. Twebwe ndetse dufise amadini, dufise ndetse ibiturimwo, kandi dufise n'imitima no guhumeka. Ivyo mashini nta ni mashini imwe bigira. Nico rero dusumbiye twebwe abana b'amashini. Aya mamashini y'amarubo uko yozangana kose, twebwe imbere y'iwacu tuzokomeza tuyasumbye, kuko iyi mashini nta mutima igira kandi ni nta no kwihumeka, mugabo gusa bifise uko bikora, ariko umuntu ari hejuru y'amarubo. So, if you want to be ready for future, ati rero nimba rero ushaka kwiga cyangwa witeguye muri kazoza, pire nimba ushaka kwitegura muri kazoza, ese ukwiye gukora iki? Ni ikihe kintu ukwiye guheba? Mbega ugiye gutahura ibiki? Kubera ko hari byinshi biza mu nzira yawe, kandi iyo nzira imaze kuza ukavuga ati bino nkeneye kubikurikirana. Mbega rero ni ikihe kintu ukeneye kwitegurira muri kazoza? please do not canke follow yesterday's way of learning and teaching. ati ndetse nukora ikosa ryo gukwirikira ejo aheze nk'ivyo umwigisha yakwigishije ku ishure. ati kugira ndetse witegurire kazoza, kizira gukwirikira ivyejo haheze canke ngo wigishije ku ishuri bakakwigisha bati ngo bino ni kwikwirikira. Oya, ahubwo kwirikira ibiko biraba muri present akubu, ivyo bitwa kubu, ibiriko biraba ubunyene nivyo kwirikira gusa. Ivyakure ivyaheze ejo uzu birabe. Mu yandi majambo, hari abantu bafata ngo rindire ngo nzobikora ejo ngo nakoze biriya, ubundi ejo haheze tumaze kuharenga n'ivyo twakoze ku munsi w'ejo niba bikicitwa ibintu tuba twanabifuse. Rero dukeneye gukwirikira ivyo uno munsi. Do not try to memory things hard and more. ati ndetse nimutume ndetse ubwonko bwawe ndetse mutekereza kwa cyane ngo mukore ngo cyane, babantu muruhisha ubwonko mukaruhisha ndetse umutwe iki, gatuma ndetse bikora ibintu vya hatari. Nibyo nikosa nimuze mugerageze ngo muruhishe ubwonko, ubwo buko mutekereza ibintu na biriya. Murumva ngo nkeneye kugira ikiniki, kizira kubabaza ubwonko bwawe canke ngo babaze ubwenge bwawe canke babaze umutwe wawe, kizira kwiyumvira ibintu bikomakomeye, ahubwo gusa fatirana ndetse amahirwe ukore gusa ikintu kurimwo udakuye kure na kure. Because computer can remember things hard and more than you. ati kubera ko mashini ishobora kwibuka ibintu cyane gusumvya wowe, computer, ordinateur. ati nimukora ikosa ryo gufata ibintu cyane ngo mubishire mu mutwe kiniki, ati kubera ko mashini ishobora kwibuka ibintu byinshi kandi bikomeye kugusumvya wowe. Niyo mpamvu rero ivyo mukwiye gukora muze muri ibano kuri technology, ibiriko biraza mu bigira abagenzi, bino biko biraza mu bifatirana. Do not try to calculate faster. ati kandi ntugerageze gufata ngo urukura ukoresha imibare calculatrice ngo mugwarura wihuse. Computer can calculate much faster than you do. ati kubera ko computer ndetse ishobora guharura cyane kugusumvya uko bikeka. Yandi majambo, dukwiye kwirusha mu buhe buryo. Ugasanga umuntu karapanika ibi n'ibiki kandi ufise computer, koresha computer yabanguka cyane. Ugasanga umuntu ariko yumvira ibintu birebire ngo yibagiye, bishire muri mashini ubibika ahantu urabe kutaza kubisangaho. Kubera iki? Nivyo bintu byonyene vyibuka. Twebwe abantu dufise ibintu byinshi, tuba twiruka mu bintu byinshi. Niyo mpamvu dukwiye rero gukora ndetse tukibanda ku technology n'ibiko biraza tugakora ibikubereye kandi tukanabitwika, kubera ko twebwe ndetse bo kubikora. So try to be creative. ati gerageza kuba ndetse umuntu urema ikintu kanaka. Munyumvire no jambo mw'abantu mwe. ati niba ukeneye kuba kwinosi ndetse uri umuhanga uri umunyabwenge, canke niba ukeneye gukora ibintu birenze, cyangwa ukeneye kuba ndetse ibintu by'ubwenge, gerageza ureme ikindi kintu ciwawe ubwawe. Nk'uko uzamva ati jewe naremye agasobanuye i Burundi, ukumva ati jiste kabasati naremye ndetse umugwi w'abana bakora ibi nibi, nawe gerageza kurema ikintu kugira ndetse wasige ndetse ikintu. Try to be innovative. ati ndetse ba ndetse umuntu ndetse w'ubukerebutsi muri wewe, ukerebuka mu yandi majambo, gerageza ube ndetse umuntu nyarutse ibintu bya bintu bibonye uhita ubikora ndetse utarize gutebateba, kandi ndetse ube ndetse umuntu ukerebutse muri wewe kugira wubake kazoza kawe. Bigusaba rero gukerebuka gusa. Try to be constructive.
These are the things. Everything you learn, you think. ati ibi nibi ndetse byose ugenda urabyigirana ko kandi byose uvyigire hamwe. ati ufise gutekereza kuri kino kintu ushobora kuba uri kuragrema yandi mashamba imbere gufata buri kimwe. Tekereza kuri kino kintu ushobora kwiremera ikirenze yandi mashamba ugatungura abantu batari bazi kubikora ukarema ikintu nkuko je nakubwiye ati naremye agasobanuye Bujumbura nkiremera buri kimwe kandi nkakora ibibereye. Niyo mpamvu rero navuze ati ivyo ukora byose ushobora kwiga ibintu byinshi buri kimwe, ariko gusa utekereza ikintu cyoshobora cyotuma ukreya ikintu ukaba creative ugakreya ukarema. Is this thing can make me more creative? If this thing can make me more innovative? ati ibintu byaratumye jembo mukirebutse ndetse muri company kiniki. If this thing can make me more constructive, let's do it. Reka tubikore. And also, kandi I think when other people worry, opportunity comes. ati ndatekereza ati mbega abandi bantu bamaze kumva ubwoba kandi ese nakaye kandi kajwa giye kuza mu gihe umuntu yagize ubwoba mbega ukwiye gukura ibikiriro hahandi ndetse biba vyakurangiriyeho. Make them worry. ati tumare utagira ubwoba ukora ivyo ushoboye kandi ndetse uvuga ati bino nije ndikunda bikura nta wundi muntu ndetse ndi nyuma. You should know nobody will and nobody can stop this technology. ati nta muntu yobimenya kandi nta muntu yonabishobora, nta numwe yoshira guhagarika tekinoloji kw'inosi yacu. nawe uri kuranyumva muri kano kanya nta numwe abizi, nta n'umuntu numwe yoshobora guhagarika tekinoloji. nimba tekinoloji rero yaje dukeneye kuyibamo tukayikoresha kuko natwe ubw'iwacu turi abantu b'abanyabwenge. You worry, it comes. ati nutinya ibiriko biraza. Don't worry, it comes. kandi ntutinye ibiriko biraza. ati mbega ingingo yawe no kugira ubwoba. People say, Jack, abantu bakavuga ati ngarikararira. in the past, ati abantu bakorarira ibaze mvire rino jambo n'umugabo avuze. niyo mpamvu navuga ati tukwiye gutahurana kubera ko twebwe nitwebwe. ati ndetse niyihe ngingo yo kugira ubwoba rero mvire n'umugabo akubajije ese niyihe ngingo yo kugira ubwoba. worry. So I said, people say, Jack. navuze ati byari imikino gusa nako nakinisha imikino ariko gusa si imikino. You ever cried? ati ese ufise kurira imyaka 18 heze nari umvuye umugabo. ati nako ndavuga ntibyari imikino. byumve uyu mugabo aravuze ati ivyo nariko ndavuga ntibyari imikino, nari mfise kurira imyaka 18 yaheze kahise k'imyaka 18 nari mfise kurira. uyu mugabo In the past 18 years doing e-business, internet in China. ati nkora ndetse business ndetse na internet muri China nari mfise kurira. no mugabo nigishinga nari karagushingira nari mfise kurira twongora ndetse ikintu citwe iki business muri internet ndetse mu Bushinwa. ese vyamugendekeye gute? I don't cry. Sinigeze ndira Because I know cry does not make any sense. Does that help? ati kubera ko ninarira. Okay. ati ndetse kubera ko ninarira ntibizatuma mba umunyabwenge mvira no mugabo ari kukubwira wewe. ati sinigeze ati sinarize kubera iyo nza kumenya ati iyo nza kurira ntibyari gutuma jewe mba umunyabwenge cyangwa mba umuntu uhambaye ndetse umunyabwenge. It does not make any sense. Does that help me? If cry. ati rero nimba ubu rero ati nimba kurira umve ati nimba kurira byari gushobora kumfasha jewe. uyu mugabo ariko arabivuga ati nimba kurira byari gushobora kumfasha jewe. Can help me, I will cry every day. ati norize buri munsi. nimba kurira byari kumfasha ico gihe muri Ubushinwa nari kurira buri munsi. I don't cry because I know cry does not make any sense. Does that help me? If cry can help me, I will cry every day. ndetse vyomfasha nogenda rira buri munsi. nawe uvyumve wa muntu we. ati nimba ndetse kurira bitanga ubufasha buri munsi nokwama ndiko ndarira kugira ngo ubwo bufasha. rero kurira ntacyo bisobanuye, ahubwo ico bisobanuye ni ikihe? ni uguceceka no gukora ibibereye gusa. We should not cry, we should make competitors cry. ati
iyo nza kuba nararize sinari kuba ndetse umuntu wo muri competition nari kuja muri competition y'ukurira basi nkavuga ati ese kubereka intarize nimba rero tutarize rero tukwiye kuja muri competition y'ukurira ahubwo tukeneye kuja muri competition y'uguhangana gusa. So think about it. Be positive. Ati tekereza neza kuba ndetse umuntu uhagaze wemye uri ku rutonde rwiza uri muri positive ndetse ku murongo wa nyawe. Get ready for that. Ati tegure bino umurabe. And young people are the solutions for tomorrow. Ati ndetse abantu batoye bafise ndetse ibisubizo vy'ejo hazoza ejo ku munsi w'ejo. Abantu bato rero bafise ibisubizo vy'ejo hazoza ejo mu gatondo. Abantu bato b'abajene cyangwa abandi bafise ingufu zo gukora babandi bafise umwete n'umurava bafise ndetse ibisubizo vy'ejo mu gatondo. Young people are the solutions for all the. Ati kandi ndetse abantu batoyi bafise ndetse ibisubizo vyose byo kutagira n'ubwoba kubera ko ni handi usanga umujena kuri ibintu biriya aho urumbura kubita genda tutwende kubera atabwoba. Rero abantu bakiri bato ntabwo bafise bwa kazoza. Worries. Young people, kandi abantu batoyi you stay with them. Wagaranye n'abantu batoyi bugwaruka cyangwa ukukurana nabo ukabana nabo, you will be full of energy. Ati ndetse umuntu wuzuye ndetse ufise energetic y'ubwenge. Nyumvira n'amajambo n'umugabo avuze. Ati abo bana bakiri batugwaruka iyo uriko uhagarara nabo cyangwa uriko ukorana nabo uhinduka ndetse umuntu wuzuye ndetse n'ingufu nyinshi muri wewe kuko baba bagifise amaraso agishushe. But the advice I give to the young people. Ati ndetse impanuro gusa noha abo bantu batoyi bakiri bato. Impanuro gusa noha abo bantu bakiri bato. Is that also the advice I give to myself? Izo manuro ndiko ndabaha naho nyene nunga ndazitange na jewe nunge nihe nizo manuro nyene zo gukora. Uyu mugabo kinavuze ati fisi impanuro nkene guha abo bantu bakiri bato kandi nanje ubwanje nkene kwiha impanuro. That nothing is easy. Ati nacoroshe. Cyumve. Nacoroshe kibaho kuri ino si yacu. Ibyo mumenya byose nacoroshe kibaho. Nothing is free. Ati kandi ntacagusa. Ico naco nyine mukimenye kuri ino si yacu. Ntacoroshe kibaho kandi ntacagusa gihaba. Ibyo ugomba gukora byose umenya yuko ukeneye kubiharanira. Ukeneye gukora ibirenze. Ntacoroshe gihari kandi ntacagusa gihari. If you want to be successful, you have to pay the price. Ati nimba ukeneye kuzuza ndetse ubuzima bwawe ufise kwishura ico giciro. Cyumve neza. Ati nimba ukeneye kuba ndetse umuntu yuzuye ukeneye kuzura buri kimwe ufise ndetse kwishura ndetse ico giciro. Ico giciro rero ni hehe? Kwa kwitanga gukora ibintu biriya ukemera ukitwimbwa umukoma ukemera ugasuzugurwa bakagufata uko bashaka bakemera bakaguhira uko bashaka no kugira ndetse wuzure urihe nico giciro c'ivyo bintu byose kugira ndetse ubebe ndetse umuntu wuzuye. Alibaba 18 years. Ati Alibaba imyaka 18 kuri no munsi ifise size mu vyumve To today's size. Yeah, we are lucky. Ati nukuri itwara abanyamahirwe muri Alibaba uyu mugabo nico kintu ariko uravuga muri kano kanya. Ati imyaka 18 Alibaba twara abanyamahirwe. But we work much harder than most of the people. Ati twakoze cyane gusumvya n'abantu kwinosi twemeye gukura cyane gusumvya abantu kuri inosi muri Alibaba imyaka 18 twara abanyamahirwe twakoze cyane gusumvya ndetse abantu. We never sleep well and sound in the evening. Ati twigeze dusinzira ngo neza twakomeza kumva ndetse urusaku kuva buri mugoroba dukora iki n'ibiki twigeze dusinzira. Abantu zamufata ngo ngiye kuryama iki n'ibiki nduhuke ngeje ngo fisa akazi bure kimwe ico gihe twebwe twigeze dusinzira neza twama twumva ndetse amajwi yo kukagoroba yuko dukeneye gukora n'ibindi. I traveled last year 867 hours. Ati nafashe ndetse urugendo byumve mwaka uheze. Ati nafashe ndetse urugendo mwaka uheze nagurutse mu kirere amasaha amajana 87 mu
uwo mwaka ndetse mu ndege mubyumve neza mwitonze nafashe urugendo mu mwaka uheze fata ndetse muri iyo ndege ndayirimwo cyantwaye amasaha 837 ndi muri iyo ndege ubwo ucyumva reko ari amasaha menshi First a year in the plane. mu ndege In the plane. mu ndege nicaye I'm working hard. ati nakuze cyane Team. ati kandi na timu yacu twese twakoze cyane ati twakoze cyane kandi nakoze cyane na timu yanje yakoze cyane wakunda ubugomba gushimangira ibyo uri kurakora kugira Alibaba yicare muri kano kanya ikomeye ati ndetse twari abanyamahirwe kandi kiri naco ntikugeza dusinzira kandi kindi naco mukwiye kumenya ati nafashe urugendo mu mwaka umwe amasaha 837 ndi mu ndege nicaye nakoze cyane na timu yanje yakoze cyane Working very hard. 18 years we work like a normal couple. ati mu myaka 18 twakoze akazi kameze neza muri company 70 years. ati mu myaka 70 kuri uno munsi canke imyaka 70 ku munsi ndetse no mu ijoro Day and night. ku munsi canke mu ijoro Thing is free. ati nta cagusa gihari nta cagusa Nothing is easy. ati kandi nta coroshe Easy means you have to think different. ati nimba basi byari kuba byoroshe twari kuba ati nimba ubona ko byoroshe ufise gutekereza ndetse ibintu bitandukanye nawe uvyumve ati kora gatakintu coroshe kwinosi bigusaba kwiyumvira ndetse ikintu gitandukanye ugakora ibibereye muga bitandukanye n'ivy'abandi You have to do different. kandi ndetse ufise gukora ndetse kandi ibintu bitandukanye byumvaye n'amajambo abiri ati ufise ndetse kwiyumvira ndetse ibintu bitandukanye kandi ugakora n'ibintu bitandukanye If John said this is right, ati nkuko buri umwe wese John yaravuze ati muvyumve neza ati nkuko byose ati mwese mw'abantu mwe munyumve mwese mw'abantu byari bincanze mwese mw'abantu mwe ati ibyo John yavuze yari mukuri John hari umugabo yitwa John yavuze ngo yari mukuri ese John yavuze biki you for John. Why? ati John yaravuze ati kubera iki wewe nanje ndakubajije kubera ko utokubaka etaje Bujumbura cyangwa kubera ko utokubaka amazu mu gihugu cyangwa kubera ko utomugwiza tunga cyangwa kubera iki utuba ndetse umuntu uhambaye iryo ni ijambo ryavuze John ati kubera iki wewe utoba basi uhambaye ese abo bavutse bafise buri kimwe ese barabivukanye ntibabirondeye nawe kubera ko utoba ushaka kuba So you have to think. ati ufise gutekereza neza ukumva kandi ugatahura ufise gutekereza Example, akarorero early days in my company. ati ndetse mu minsi hera muri company yanje munyumvire akarorero igituma ukene gutekereza kandi ukene gukora ibirenze ati uyu mugabo ati mu minsi mike gusa muri company yanje wumve When some ideas come to my desk, ati ndetse nari mfise igitekerezo muri jewe hahandi buri muri company ugende gutanga igitekerezo ati ngo dukoze kunuku tugakora ibi nibi tugafata kunuku nawe yarafise igitekerezo hahandi bakubwira ati iciyumviro ugasanga uri muri company uri kumwe n'abandi bagenzi bawe uri kubabwira ati jewe ngomba ko twokuruku bino tukabishira hano hanyuma bino tukabishira hano tukavyegeka hakuno tugafata ibintu biriya tukabishira kunuku nawe uwo mugabo akati mu minsi mike nari muri company yanje ntanga igitekerezo cyari kindimwo wumve Jack, this is a great idea. Now, bose bavuze ati ngo Jack this is a great idea ati kino gitekerezo ni cyiza muri company ye yatanze igitekerezo bose batakufata ngo Jack kino gitekerezo ni cyiza look at everybody. Everybody's araba buri umwe wese kandi buri umwe wese avuga ati igitekerezo ni cyiza is a good idea is a good idea. I normally ati ndetse byose kandi bose baragikura icyo gitekerezo icyo gihe ndetse bose bavuga ati igitekerezo batanze ngo ni cyiza bakamushima kubera iki akeneye gukora ibirenze akeneye gukora kugira agere ku ndunduro y'ubuzima n'ikintu abakeneye
nkawe uri kuravyumva muri kano kanya ubukeneye kugera aho ukomeye ugakora vya bindi ugatanga ibitekerezo kugira basi wubake iterambere ryawe kandi ndetse wishimikije ndetse n'ubwenge n'ubuhanga ufise muri wowe ukemera kuba ndetse imbwa ariko ugere ku ndunduro y'ubuzima throw into the rubbish. Because everybody say this is good. Then ati kandi ndetse byose abantu babitekereza ko ari vyiza throw into the rubbish. Because everybody say ati kubera ko abantu bose bavuga ati ngo bino ni vyiza this is good. Then all the other people think of it. kandi ndetse abantu bose batekereza ko byose ari vyiza ivyo navuze kandi barumva ko ari ivyo by'ukuri icyo cyari igitekerezo gusa yari atanze If everybody say this is going to be very tough, ati ndetse buri umwe wese agiye kuvuga ati ngo bino bigiye kuba bibi bigiye gukomera wumve I'm very interested in that tough question. ati ndetse vyari kunyohera cyane kumva yuko iki kibazo kigoye buri umwe wese akavuga ati ngo bino bintu biragoye birakomeye byari kuntangaza nanje ndetse nkavuga ati kino kibazo kiragoye And pick up and say, how can we do in a different way? ati kandi nashobora kuvuga ati mbega ni gute twoshobora gukora ndetse ibintu bitandukanye mu nzira yacu yego ati mbega twokora iki mu nzira yacu ibintu bitandukanye how can we do in a different way This is to be unique, to be different. ati ibintu ukeneye kubikora ukaba ndetse ubutandukanye nk'igigira gatatu wumve aho icyambere kuba ndetse kutagirwa kwa kazoza icya kabiri ni ikihe kintu wokora ntiyandi bakubwira ati kurema amarobo buri kimwe ugakora ibintu bitandukanye ubu rero tugiye kucanyuma aricyo cya gatatu rero atukeneye gutekereza ndetse ibintu bitandukanye gusa icya gatatu rero aricyo cya nyuma And third, this is my advice, ati icya gatatu and this is bino zari impanuro zanje ndanze ubwanje also I'm telling myself every day. kandi nakunda bibabwira ndetse ku giti cy'iwanje mwembi ko muko muranyumva zino zari impanuro zanje ntanze kuri mwe mwese kugira mumenye ko mukwiye gukora ndetse nicyo dukwiye guhagarara mu buzima bwacu Today is very tough. ati ndetse uno munsi birakomeye murabyumva ati uno munsi birakomeye no munsi biragoye All tougher. kandi ejo naho bizaba bikomeye Tomorrow is beautiful. ariko Most gusa people ejo hazoba heza ariko abantu bazopfa kandi umugoroba wongera ugarukane ku munsi w'ejo will die tomorrow evening. You have to work very hard. ati ufise gukora cyane bimwe byapana byo kuvuga ati ngo niko ndakura bukebuke ufise gukora cyane Every tough days, every tough ati ndetse buri munsi yaba bigoye kandi uko bigoye muri situation yawe ndetse bikugoye situations, problems you meet, ati ndetse ibibazo ukenera buri munsi bubyitoza ndetse umenye ukuntu bigwanya ku giti cy'iwawe kubera ko ejo ni habi kandi ejo haraguye kandi umenye yuko ejo ndetse hagoye kuba ko ntuzi ngo ejo ngo bizaba bimeze gute rero n'umugara akubwiye ati bino zari impanuro zanje nako ndabaha kubera ko ndabakunda mwese niyo mpamvu nako ndababwira ati dukore cyane ejo ni habi kandi ejo haragoye ati ibibazo byose biba bigukeneye vyige kuvyitoza ndetse ubigwanye ku giti cy'iwawe ntihagire umuntu azi kugwanira ikibazo atari wewe that is the training of yourself. When you graduate your school, mu gihe rero mugiye gusubirwa ku ishuri rero ucumve mu gihe ku ishuri ugiye gutora diplome babandi baba bakeneye kugraduatinga rumize zimwe twitwa ngayo rumize uzavuga ngo natsinze humanité générale ngiye gutora diplome graduate from this school, hariya ku ishuri rero you just start your career. ati ukeneye ndetse gutangira ndetse kwiga kariyeri yawe kwiga ibyo ukwiye gukora ugiye ndetse urajya ku ishuri umaze kuronka ndetse diplome uba utangiye kwiga ati ese ngiye gukora iki rero ko ndangije ano mashuri Learning. When you got a PhD diploma, ati umaze kuronka PhD diploma ndetse diplome umaze kuyironka bachelor diploma, this is just a certificate. ati iyo ni certificate ndetse ababyeyi bawe bakwishuriye kuri twisheni mu myaka 4 cyumve neza ati ijya diplome muronka ntaba ari gwanyu ati ijya niyo ababyeyi bakwishuriye kuri twisheni mu myaka 4 uri kuriga Parents pay the tuition bakurihiye
4 years. Your real challenge is when you leave the college. ati nukuri ndetse ibibazo uhura navyo ni hariya ndetse urabisiga ugatanga ugapati ndetse nk'ivyabaye muri college nk'akarorero umunyeshuri ibibazo yahuye navyo mu ishuri changamoto ibi na biriya marika yatakaye buri kimwe byose buri kimwe ukumva ndetse kumenga utanguye kumva ucika intege uri kw'ishuri zijya ni challenge z'ukuri mu gihe ndetse uba ndetse uvuye kwa rijya shuri naho The real life starts. ati rero ubuzima rero bwa nyabwo butanguye rero bwa buzima bwo kw'ishuri bw'imikino bw'imiteto buba burangiye kandi ndetse bwa buzima yacanga mwoto wahura kw'ishuri byose urabisiga ugatangira ubundi buzima bushasha kubera ko kw'ishuri wari umenyeye yuko abavyeyi bakurira buri kimwe kandi kw'ishuri wari umenyeye yuko buri kimwe abavyeyi bakora wava kw'ishuri ushika ufungura ukora ibi n'ibi kubera ko ubona ko ari ubuzima bwo kw'ishuri ati rero biri imaze kubisiga byo kwikoresha byo kuri shuri ubutanguye rero ubuzima bwa nyabwo Real exam starts. ati rero examen z'ukuri muno buzima biba bigiye gutangura kwinusi yawe hamwe uvuye ku ishuri biriya byose urabireka ariko umaze kurangiza amashuri ugeze muhira ubutanguye ubundi buzima uba ugiye gukora rero izindi examen zikomeye. Real test starts. ndetse niyo mateste y'ubuzima kandi ya mateste bigira ukora ku ishuri byose bigira bigaruke kandi mu yindi ndundo ya kabiri uri kurondera ndetse iterambere. That's life. ati ubwo n'ubuzima niyo shyamba ndetse uno mugabo yavuze ati ibyo byose nako ndababwira byerekeye iki that is life n'ubuzima ndetse ndabakunda cyane iki ndetse cyo kiganiro ndetse tugikuba turaba rimwe kuri Gifise kabasa kuri YouTube kandi ndetse mugire subscribe hama nongere mu bihe abantu benshi bagende bariga ibitandukanye kubera iki twebwe tubwo kubikora nta bandi bo kubikora uno mugabo ndetse ati mugihe ndetse ubusize ibibazo ku mashuri hamwe uvuye ku ishuri utanguye ibindi ndetse ubutanga guhura examen ukabatanga guhura ndetse n'ibibazo n'amatesti atubwore nibwo buzima dukwiye kubamwo bwo kutagira ubwo bwa kazoza aravyo ndabakunda cyane tuva kuri kino kiganiro tuje ku kindi igisigaye naco mukomeze kugira subscribe. I love you too much.